ubuzima tubayeho mu bintu bitandukanye, hari byinshi bidutandukanya, aho tuva, aho tuba, uko tubayeho, eka nuko dusa, ariko hari ico duhuriye ko twese. Umwe wese muri twe arafise inkuru canke intayisangije mu buzima bwakubu canke kahise yotubera ishure. Iki ni kiganiro inkuru shure gica ku muhora wa YouTube wa Bukimuni TV. Kucubona abantu bariko barakritika kubwo buryo buke tuba twaronse kubera iki batabuzanye mu ntango ngo tubutange. Je nariko ndagwanira iteka ry'intara, nariko ndagwanira iteka ry'abashiki bacu kugira ngo babandanye baronka ahantu bashobora guserukira, ba presente amayide yiwabo, baje imbere y'abandi. N'umugwi wariko yabitegura niko nawubwiye, turegera n'abatwara ino ndababwira yuko nta yindi objectif je nari mfise. Yes, reka nsubire ndabaramutse bakunzi ba Bukimuni TV n'abakunzi b'ikiganiro inkuru shure. Nibaza ko aho muri kwisi hose mumeze neza, twe mu Burundi tumeze neza, turashima Allah subhanahu wa ta'ala. Namwe nibaza ko ariko mumerewe, abari hanze na cancana bari muri diaspora, nongera ndanabaramutsa tunabashimira ingene mudahengeshanya canke ingene mubandanya mudukurikirana ibiganiro vyacu arivyo vyanyu mukunda cane. No musi rero dufise mutumira dasanzwe, mwe afise amazina atari make, mwe basanzwe bategura ibiteramo bitandukanye. Twamugendeye biturutse ku nkuru imaze imisi ivugwa, heze imisi ibiri yonyene Miss Kugasaka ibaye, ariko rebaza ko byinshi azana kuvyivugira. Mbaze ndakuramutse bro. Ndabaramukije nanje. Yego, abatakuzi uri muntu ki, witwa gute? je amazina yanje nyakuri nitwa Blaise Pascal Shimirimana, nkaba ndi mu MC, MC rebwa mpaye izina ryo kwitwa MC Blaise, ikwacangerwa kirindi rya MC PANDA. Mwako kazi nari ndimwo, byarangiye havuye mu yindi zina ry'umugwi nyoboye witwa PANDA Entertainment, nkaba ndi n'umukuru waryo, ari wo mugwi wateguye ihiganwa Miss Kugasaka 2020. Yego. Ese uri dondoye muri make n'ivyo usanzwe ukora. Twumvise ko witwa Blaise Pascal Shimirimana, ariko tukumva harimo PANDA. PANDA ni iki kwanza? PANDA ni izina abantu bampaye, n'ubu ntaramenya iyo ryavuye, kuko igihe naja kuri hit cyane hano mu Burundi hari hagezweho indirimbo yitwa PANDA, niho ryavuye hakuru. Yego. Nimba uvyibuka neza ninde yari kwise bwa mbere? Nabafana kubera iyo ndirimbo bayishizemo ndi kuri stage narayitamba cyane, abafana birangira bayinyise PANDA, nanditse naco bitwaye birangira ryagiye ku mazina yiwanje. Yego. Yes, mbere yuko tuja kuri Miss Kugasaka, ubundi umugabo MC ubona gute hani wacu? Ushobora gutunga umuntu? Twego umugabo MC twawugiyemo career nayitanguye mu 2014 guco, twagiyemo MC ari umuntu adafise agaciro kanini, twagiyemo atamafaranga arimwe, twagiyemo atagateka ubufisemo, kubera kwitwa MC cyangwa bavuga ngo umuntu ngo avuga amajambo, bavuga ati uwari we wese yobigira. Ariko rero twe twaragerageje mu myaka yose tumazemo, nta yindi objective dufise, twagera MC aje hejuru. Je kuko ndibuka dutangura gukora ntitwahembwa, ugasanga baduhaye ntica ntikize, baduhaye déplacement, ukumva ngo wakoreye fana, abanyandi batakubwiye ngo isho yagenze nabi gataha uko nyene. Donc byari ibintu bigoye cyane, ariko uko imyaka yagira hera turagerageza turironderera agaciro twebwe nyene. Ubu MC ni umuntu akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. MC ni umuntu ashobora kwibeshaho bivanye n'amahera y'MC gusa, kubera ama event aba menshi arashobora kwibeshaho mu buzima bwawe bwa misi yose, ariko ukora akazi kuri MC gusa kandi bikagenda neza cyane. Ariko umuntu akubona ku maso biragaragara ko ukiri mutoya. Uwo mwuga kweri uvuze ko watanguye 2014, heze imyaka 6, ico gihe afite imyaka ingana? Ico gihe ntiyari myinshi gose, gusa ico gihe yari hari imyaka, donc ntiyari myinshi cyane, kuko byo bavyizanye n'ibintu bitanguye kare, ukabona yuko ari ivy'iwawe canke atari ivy'iwawe, ukabivamwo canke ukabikomeza. Donc narabigiyemwo kera, kandi ndabona yuko ku mwaka wahera canke ku munsi wahera niko vyagenda biraduga, kuko nakubwiye ko twagiye tudahembwa, mugabo gatangura kuduha ntica ntikize iki. Ubu rero turi abantu bashobora gukomera cyane, kuko imyaka tumazemwo hariho n'ibindi byinshi dushobora gukora, kandi ibintu byinshi dushobora kuronka bivuye ku kumenya twamenyekaniyemwo ako kazi ku MC. Nimba uvyibuka niye concert ya mbere wahagaze imbere y'abantu bavuga ati nk'umu MC kabisa bwa mbere na mbere yari he concert?
iyo concert sinzofa nayibagiye n'ubundi iyo tariki namafata abantu bamwe bamfashije iyo tariki natanguye kuri iyo concert tugasangira icupa kuko hari tariki 20 z'ukwezi kwa 12 ahantu mu Burengo Ingozi bitwa kuri bar Twegereye yari concert y'abaririmbyi bose bari kumwe n'aba DJ kuko ri hahejeje no kuba ni match y'abaririmbyi n'aba DJ donc niyo concert ya mbere nahagaze imbere mu bwoba bwinshi mu kinyinshi gutinya kuvuga nkabasha kuja imbere y'abantu hari tariki 20 z'ukwezi kwa 12 muri 2014 ku myaka mike ya muhamagaro wari waje gute ya umuhamagaro wari waje gute Jesse novuga ko ari bene wacu canka abagenzi bo baramfashije kugira ngo ndabijemwo kuko naravyumva ariko kubera iyo myaka mike ugasanga wabaye donc wagize ubwoba bwo kuja imbere y'abantu ariko hari umuntu yitwa Surji yaramfashije cyane ndashiramo inguvu arambwira ati Blaise niwo mwanya wo kubikora kuko utevye uzosanga babigukoranye ica ndabijamwe uko nyene ariko umuntu wese afise warabira ku citegerezo canke mu idora nuwe mu MC ico gihe wumva ushaka kumera nkabo ya je nararaba amashow menshi kuko ico gihe twararaba iradio televiziyo mu Rwanda hari umu MC yitwa Phil Peter twaramurabira ko cyane nkaca ndamumva no kusango star ari kumwe n'abitwa ba Lisudi nkumva uwo muntu ico gihe kera ho nadatangura ashaka kugira ijwi nk'iry'uwiwe ariko mu nyuma hari umuntu yampanuye ati Blaise si byiza kugira ijwi ry'uwundi ntibazokumenya ahabwo gerageza ukreate wawe wiyubakire yiwawe ndagerageza ibyo bintu by'ijwi ryiwe ndabiheba ntangurira ku bintu by'iwanje kandi byaciye bitoka cyane gusumba kuko ntumve twatanguye 2014 naraciye nkubita umwaka donc hafi igice cy'umwaka nasuye gukora show hari mu kwa kane muri 2016 yego umwaka wose udasuye gukora kuvuga ko Ingozi atama concert yabicogiye yaraba mugaba pana ama concert manini nakubwiye yuko ntibari bwaronka mu MC wo muri interview cyangwa mu MC ntihari bwaronka agaciro kanini kuko harashobora kuba n'Ingozi izanye n'abanyabujumbura ukaca usanga baje bazanye no mu MC bakibagira ko Ingozi hashobora kuba hari mu MC kandi ico gihe wanashaka ntitwari bwagere kuri level yo kwakira nk'abaririmbyi bakomeye cyane ariko petit à petit byagiye birakunda ubu ndibaza n'isho nta show yoza Ingozi canke ingwiza handi usanga batakoresheje umuntu waho hantu donc twaragerageje kwinjiza mu bantu yuko byo bavyiza dukoresheje abiwacu ya mego ico gihe nimba vyibuka nowe mu MC Ingozi yarahari vuga ati uyu sha ndabona kumumeneramwo bizongora ico gihe Ingozi je ninjiye muri carrière Ingozi harabaye MC benshi hari witwa Ivan Manager hakaba hariho mugabo hakaba hari witwa CCB nawe niwe naramusaba n'impanuro nyinshi cyane CCB kandi arafashije nawene arambwira ati Blaise kuniko wogenda yakora bien sûr ntashobora kuca guha byose ariko arakubwira ngo Blaise kijya guca kugira kweri ku rukundo gusa kugira kwankuhaje ego ndakunda abantu banyankuhaje kuko ico gihe urabona ko nari ndi mudogo sana nari ndi mutoya uciro nk'umuntu akudekuraje rero ukaca wibuka ko atadufaranga uronka ico gihe ho buri kwira umwana kugira uvyinjiza abo muhira yuko ushobora gutaha sasa burazi ka show zino zihera mu ijoro biragoye cyane uciro nk'umuntu akudekuraje rero uca wumva ucitse intege cyane nize challenges wagiye uhura nazo rero zikomeye uvuga ati bisinzopfa ndanavyibagiye challenge narigeze kurara muri Benfete turara ku ntebe hari kera cyane hari muri 2017 sino yivuga kuko uwo muntu yoca avuga ko twamuvugiye ibintu kandi n'umuntu bimwe mu ngorane wagiye uhura nazo kandi nibisanzwe none oya ntaco reka ntaco mvuge yuko hari muri 2017 naryamye kuri comptoir muri Belvedere hari mu kwezi kwa gatanu mu kwindwi mu ntango hari tariki 7 z'ukwezi kwindwi muri 2017 bijana anniversaire yawe ico gihe twako turemusinga show ngaha yego birangira tugiye ngaha hama ikindi nuko turaye ku ntebe buraca kabisa ikindi kandi nibyo nagira ndakubwire nuko bukeye ndaciye mpembwa inoti ya 5 inoti ya 5 aho ba wagwanye wahize impuzu amafaranga iki kugira ngo uzobutesa imbere y'abantu bikaca birangira uhenga 5000 francs ayo n'amafaranga ushobora gufunguramo gusa kacasigara nka 2000 umva yari ya défilé de mode
Ibaza ko bakunzi ba Bukimuni TV abo babibuka ico gihe muraza gushira muri comment mutubwire concert yari yande kurinda bimere guco umuntu arare ku ntebe ntanahembwe neza abantu bo bari baje hari huzuye cyane mugabo yaragerageje wayiteguye kutubwira yuko atabantu babonetse kubwira umuyobozi ngo abantu ntibabonetse yari imbere yabo ahubwo ari abantu batimba nuko kwiyumvira ko iryo jambo ushobora kuribwira umuyobozi yari imbere yabo araryohewe nawe no kubona abantu buzuye akavuga ati no munsi nawe no kuri ya 5000 ndahava nongeza ko na 7000 canke 6000 ukacomba ahubwo agumye kuri ya 5000 nayo ne ushanze wayakonsomye usanze utahanye nk'igihumbi n'atanu problem concert yabaye gihe tariki indwi umva ko iyo tariki yanse no kuva mu mutwe ni tariki nanje y'amavuko yanje yes ariko muri ugo rugendo ari nivyakuryoheye yani ibyinshi yani byinshi byanjyoheye gusumba ibyambabaje gusa hariho na concert nyinshi mvuga ati zini z'amata hariho concours de danse icyo gihe dance ngo yari ivumye cyane iyo concours de danse yabaye yaba ku Noel hari muri 2017 nyene niyo yashize imbere cyane niho hanaje n'iryo zina rya PANDA donc abantu twarabaryoheye cyane turabaryohera ariko rero mu nyuma hagiye hari ama concert menshi kuko nukuri kwa Mungu mw'imyaka 6 tumaze gukora ama concert menshi cyane sindayibuka kiretse ku mafoto ndayabonye ariko rero haciye hagurikira show yaciye iba y'uwitwa Masterland na Ashley Diva twakoze n'iminsi 2 ikurikirana nayo ntitwaganyijemo amafaranga menshi cyane ariko twararyohewe kubera abantu bari buzuye kuko iyo uri kuratamba wirorera ntibiryoshe gusumba iyo tambira abantu yes urugendo rero rw'ubuMC urumva ni inzira ndende hageze muri ivyo gutangura nawe kwiga gutegura ibiteramo cyo vyaje gute kwiga gutegura ibiteramo nuko mu gihe twa dutanguye kuronka kuganya amafaranga make mw'ubwo buzi bwacu kuko ntiwasanga uri kurakora ama evenement gusa hariho n'ibindi bintu baca baguhamagaramo byo ku ruhande kubera bakumenye bakumbonye ayo ma companies agatangura kutwitura twayakora ama publicité ama road shows n'ibindi byinshi cyane ugasanga rero waganyeje mo dufaranga pole rero muto dufaranga niho abantu bamwe bahora bategura ibiteramo ngaha twabonye bariko baradebukirwa gatoya batariko barashama inguvu gose turavuga ati ko bamaze kutumenyera ingozi kuko je ndazi n'amani mu mpasha abantu bafise nimero yiwanje handitse ko Blaise Ngozi donc ati ingozi niya numa bazoyibaza twege bamenyemwo niyo mpamvu rero twace tugira USP yo gutangura gutegura ibiteramo kuko USP yanjemwo muri 2018 ariko nza gutangura kuyishira ku mugaragaro mu ntango za 2019 urumva yuko ari ibintu byamfasha umwanya wo kwiyumvira mu buryo buke tuba dufise tuba twarakuye mu myaka yose tuba twarakoze niho twatanguye gutegura ibiteramo turavuga ati be dutangure kubihe ibiteramo ndavuga ati reka dutangure igiteramo kinini komusa turabe ngene bacyakira niho tuzogera turategura n'ibindi biteramo mu nyuma natanguye ku giteramo cya Peace and Love cyabereye Ingozi hari tariki 17 z'ukwezi kw'indwi z'ukwezi k'umunani murantunga muri 2019 nibaza ko ico nico giteramo ca mbere wateguye uno mwaka tubonye kindi gikorwa kidasanzwe PANDA Entertainment itegura Miss Kugasaka hari haheze hafi umwaka wose itaba vyagenze gute wavyumvire gute kugira ngo vuga ati reka mfati ya mbere subire gutegura Miss Kugasaka ni muri ya nzira nyene riko ndavuga yuko Ingozi hatariko haraba movement bazoyibaza twebwe nkaca mbona umugwi wahoro yitegura Miss Kugasaka uramaze umwaka utari kure yikora kandi Miss Kugasaka yari ishobora kuja ku mwaka niyo mpamvu rero twaciye tuvuga ati reka iyi Ngozi ntibaze tubaze reka ahubwo tuyikore reka twegere abo bantu bahora bayitegura nyimba ata mwanya bafise nyimba ataki bafise twebwe tuyitegure kandi dutegure ikintu ciza cyane yego nta kindi nta yindi objectif twari dufise atari ko Ingozi haguma a movement ntitwitaye cyane ku mafaranga tuzoronka ahubwo twitaye cyane ku gukora igikorwa Ingozi kuko Miss Kugasaka aho tugeze kuno munsi tariki 4 nta kindi kintu kimwe kiravugwa ntari Miss Kugasaka donc bisigura kari hayishite ya mbere kuko nta yindi Miss Kugasaka yari bwavugwe nkuko iri kiravugwa kandi nta yindi evenement yari bwaba Ingozi nziza nk'iyo babonye
nziza nk'iyo babonye ndabisubiyemwo hano ijanye na Miss Kugasaka ego nta yindi nziza ibwabeho nk'iyabaye igenekerezo rya mbere kuno kwezi k'umunani ariko mbere ko tuza kuhagera ivyabaye kujya munsi ubundi tubonesha amaso ivyujya munsi tukirengagiza ibiba vyarakozwe mu ntango kugira ngo ushobore guhabwa Miss Kugasaka kwitegure vyagusavye yihe nzira mbega hari amafaranga vyagusavye kugira ngo uyigarukane canke uyikore kuko ari iri mu minwe y'abandi bantu bamaze imisi bayitegura amayedisha agira kuri 3 byagenze gute byo kugira ngo uhabwe ugo rusha rwo kwitegura yabaye imyumvikano kandi imyumvikano miremire ntobasha gushikiriza ngaha kuko biri mu bintu vyanduhije cyane je nariko ndagwanira iteka ry'intara nariko ndagwanira iteka ry'abashiki bacu kugira ngo babandanye baronka ahantu bashobora guserukira ba presente amayide yiwabo baje imbere y'abandi n'umugwi wariko yabitegura niko nawubwiye turegera n'abatwara ino ndababwira yuko nta yindi objectif je nari mfise donc kugira turonke iyo evenement byaraturuhije cyane mu nteguro ry'irihiganwa harageze naho dushobora kwiyumvira yuko twofuma tubiheba tukabihagarika ariko kubera intege uba wahawe n'Imana nta muntu ashobora afise ubushobozi bwo kuzihagarika ariko izo ngorane nyene zatuma mwumva bihagarika zari byari ibintu byinshi bigoye bifuza abo nyene baritegura tubige natwe twumva bifuza ibikini mu vyiwe bifuza ibintu byinshi cyane naho ntogenda ku muriri ndabidondagura ariko bamenye yuko iyi evenement hari mu kwa gatandatu itariki 4 twariyumvire ko twoyihagarika kubera ibintu twariko turacamwo jewe ndiko ndagwanira iteka ry'intara uriko urategura event muri kurashanga amafaranga menshi cyane ukaca wumva yuko bobo ntitwoba dufise objectif imwe ca numva intege zincitse ariko ndavuga ati no habwo ko bimeze guca bavuga ngo ibintu iyo biriko bikamera ngo bigiye guhera niho naciye ndesida umunsi itariki izobera Miss kuko hamwe mvuga ati yagwa yareka event itegerezwa kuba niyo mpamvu rero ndababwira ati twaciye ariko biranavugwa yuko muri uko kumvikana kwanyu ushobora kuba wanatanze n'amafaranga kugira bayiguhe niyo mpamvu niko ndakubwira ivyo nyene twe twariko turagwanira iteka ry'intara ariko ugasanga bariko badusaba amafaranga kandi réussite kuri iyo evenement yari inyungu kuri PANDA Entertainment no kuwo mugwi wayitegura donc ntivyari biryoshe cyane yaho bashobora gusaba amafaranga kugira ngo baduhe evenement baduhe iyo competition kuko ariko vyarangiye bayiguhaye ku buntu canke amafaranga yaratanzwe atari banga yaratanzwe ni menshi si menshi cyane mugabo naho byo bari 200 umuntu ariko arakorera igihugu ariko arakorera intara ntibamukwiye kuyamusaba arashika muri yo reka ntitwo kwinjiramo cyane ngo ari hejuru ya reka ntitwo kwinjiramo cyane ngo tuyavuge ariko reka tuvuge yuko amahera yabonetse yagatangwa kuko kuvuga gusaba umuntu 200 kugira akore ikintu cyiteka ku ntara kuko ni evenement zike zituma igihugu cyose canke no mu makungu bavuga kuri Ngozi kuko muri evenement hagati ndabisubiye ko wahuze ari umushikiranganje w'ubutungane madame Marie Kanyana yarabivuze ati gukora igikorwa nk'iki Ngozi ni ibintu byiza cyane biratuma amahoteli yinjiza amabare yinjiza abamotari bagakora neza abataxiveri bagakora donc twunguka mu nzira zose ukaca wumva rero umuntu ariko aragerageza kuvyura umutwe mw'ivyo bintu kandi uzi yuko Miss zozo zimaze imisi zinahagarikwa Miss Burundi gahagarikwa imaze imyaka 3 itaba ukaca wumva na Miss Kugasaka yari yahagaze ariko umuntu agerageje kuvyura umutwe ukaca wumva yuko ushobora kucumusaba uburyo kugira ngo ayitegure uzi yuko amafaranga yabigeme nayo nakenerwa kandi urazi ko Miss Kugasaka isaba amahera menshi ni ibintu bitari vyiza cyane kuko na Miss Burundi upresenta budget ufise ati je ndafise budget yo kubikora ugapresenta amaprix y'abakobwa naya uko bazobaho mu Miss zo tubafise tinaya baca bakurekurira gukora event ariko ubundi uko vyumva kubwi wawe Miss yakakwiye gutunganywa gute kuburyo haza bakagwi avuga ati twe ni gwacu dukeneye amafaranga yagakwiye kwitunganije gute Miss yari gikwiye gutunganywa nta muntu abakwiye kuba afise uburenganzira bwo kwitegura ngo imyaka yose je ntibibaho kuko hari abantu bafise ivyumviro biguma hahandi nyene badashaka kwameyora ivyumviro by'iwabo Miss Kugasaka uhejeje kuyikora yokurikirana umwigeme batoye hama umwaka uheze donc mwuwo mwaka nyene bari karakurikirana umwigeme yatowe nyemba bikunda agasaba ko yosubira kwitegura agasaba ko yosubira kwitegura ariko bidakunda akasubira kwitegura akarekera abandi ako yose abandi
ubutungane donc intwaro kuko turafise intara turafise commune turafise n'ubushikanganje bwo hagati mu gihugu akaba ariho dusabira twese apana kuba ufise uruhusha ngo kuyitegura imyaka yose kuko Uburundi ntibwo bari gwawe Uburundi n'ubwa twese Uburundi si ubw'abantu bamwe si ubw'umugumwe Uburundi n'ubw'abantu bose bifuza gutegura ikintu gusa ibo banza bakaraba ati mbega plan d'activité yiwawe umeze gute kugira turabe ko ikintu uzobugira ukore kizohesha iteka intara kizohesha iteka igihugu kizohesha iteka igihugu mu makungu nico tuba dushaka gusa nta burenganzira bwo gutegura Miss imyaka yose buba bukwiye gutangwa ahubwo nibatange ku mwaka kuko bien sûr turashobora kuba twarononye Miss Kugasaka iheruka mu mwaka uza ntibaduha uburenganzira bwo kuyikora nabo barashobora kuba barononye mu zaheruka ntibashoboye kubaha uburenganzira bwo kuyikora donc uko umwaka uheze tuze turapresenta kungene dushaka kuyikora kungene dushaka kuyikora ubushimwe dushaka gutanga hama Ministère de l'Intérieur canke ikomine tuba turimo canke intara tuba turimo igire guca ivuga ati abane mutegure Miss Kugasaka abane mutegure Miss Burundi apana kumva yuko umuntu ashobora kurangura ngo Miss bazoyitegura imyaka yose ibyo ntibibaho uko ndavyumva leta canke abajijwe intwaro bashireho umwanya mu upiganirwe of course bashireho umwanya tuupiganirwe tu present ivyo twakoze tu present ivyo tugiye gukora comme ça baduha umwanya dukore naho uvuze ngo uyu yamayitegura gute ivyo ntibibaho kuko n'intwaro irahinduka bavuga ati arafise manda y'imyaka 7 arafise manda y'imyaka 5 donc nibakureho ahubwo bavuga ati ku mwaka uzozura presenta ugire n'amafaranga usizenye mbari aho hantu uterere nawe igihugu comme ça ariko ivyo bije biturutse kwako gashavuye no vuga ati hari ivyo badusabye baranatonaniza kabo hari n'ivyo mwari mwasezeranye ivyo kwiki wemeye murabisezerana kandi uvuga ati ntiyagakwiye gutegurwa n'abantu bamwe igihe cose ariko uremera murasinya kwemera gusinya donc twavuganye nabo turavugana ati ndashaka kuyitegura baranyemerera amafaranga tuza kuyavugana mu nyuma tuza kuyavugana mu gihe namaze kulansa ama inscription donc twamaze gutangura kwiyandikisha ndavuga ati ntakunda kumwe ibintu dushobora kubihagarika bikabizobe ndabaza no mu commune barambwira ati ya barafise droit de possession nibo bayitegura nimba bayifise aho nyene wumva nico nariko ndavuga ati nta gihe umuntu aba bakwiye kumuha ngo uruhusha rwo gutegura ngo Miss imyaka yose ariko rero urumva ko abo basanzwe bayitegura atakosa bari bafise nta kosa bari bafise ariko nabo nuko batiyumviriye ati mbega twebwe ko tutariko turayikora ati turiko turahesha iki intara kuko bo uko bavuga ngo nitwara nk'umwanya tuzoyikora nimwara nk'umwanya muzoyikora intara iri kiratekana kuko nk'ubu Ngozi haheruka kuba evenement nini cyane ya 29 février ya centenaire kucuraba rero nk'ubu iyi evenement yo ntayipanga nabo ndazi ntayo bari gupanga ubu tuba tugeze no munsi atandi evenement nziziraba niyo kosa rero bafise ivyo leta irashaka kubijamwo hama tukaraba kungene dushobora kubikora ku mwaka batange Miss ku muntu umwe canke nyimba abikwiye abisubiye kubisaba nibamuhe ayitegura yes reka ivyo tumere nk'ababivako gato ariko arico ushobora guhanura mbere ko tubivako na cancane yaba leta ku ruhande rwa leta batanga izo mpusha ndetse n'uruhande rwabo bari basanzwe bayitunganya ngira ngo arakajambo nka message bo bari bafite ikintu usaba leta nuko bashiraho donc hariho nk'ibintu bavanga gutsindira isoko abari byo tugira ariko na leta ntitunanize ngo dutange uburyo bwinshi kuko barazina ko niteka ku gihugu niteka ku ntara hama abo bandi nabo niba bagifise iyo droit de possession kandi ashobora guhagarikwa barabineza y'abantu bose ntibarabineza yo ku giti kimwe ku ruhande rumwe no ahubwo barabineza y'abantu bose kuko je ndazi umunezero wabonetse Ngozi ku itariki ya mbere ntiwaruheruka ntiwaruheruka igikorwa rero kirabaye tuje ku bushimwe nyirizina nibwo navuga yuko buzanye polemique mu bantu social media zirandika Miss Kugasaka babaye amafaranga atabaho amabanki n'ibindi ubundi ubushimwe bwari butunganije gute donc twego gushimye ni kintu abantu badatahura iyo utari mu rukino uri kuragenda kuraba match mu kintu ashobora gutera swata ukavuga ngo ujya mupira ngo nari kuwutera ashobora guhusha penalty ukavuga ngo ujya penalty je nari kuyitsinda ariko uwo gushiramwo ugasanga ntibikunze nico nari ngamvuge rero
abantu bagerageje kuraba ivyujya munsi ivyujya munsi biyibagiza ko hari ibindi tuba twumvikanye n'abakobwa, biyibagiza ko hari ibindi tuba dusanzwe dufitanye n'amakontra n'abakobwa, biyibagiza n'ibindi biba byarabaye avant ya evenement mu ntango mu nteguro, kuko kijya gikorwa murabona ko kirimo amafaranga menshi cyane arenga nuko ayo ma sponsor yose, kuko muraziho ikintu cya sponsoring hano mu Burundi n'ikintu baki batanga amafaranga menshi. Abo bashushure bacu, abo bagenzi baduhaye amafaranga barakoze cyane. Ubushimwe twatanze abigeme babumenye amezi 3 avant ya evenement. Ndibaza no mu bintu biko batembera nta mwigeme ari karatera indura avuga ngo ubushimwe ngo twaronse ngo nitwaye tubukwiye, ahubwo bubo bararyohewe kuko niyo chèque y'ibihumbi 100 iri kiratera induru. Barabizi yuko ari aka bonus nabashiriyemwo mu makontra, nta byari birimwo, ni bonus nabatekereyemo. Ariko ni bonus uvuga ati yatanzwe na PANDA canke yatanzwe na FinBank, kuko chèque ni ya FinBank. Aho niho haje kibazo ati gute banki nk'ijya ishobora gutanga chèque yayo mafaranga. Ariko ku munsi w'ejo twabonye babeshuza bavuga bati nyamara twebwe sayo twatanze. Vyagenze gute? Ubushimwe rege ni PANDA Entertainment n'umugwi utegura ubutanga, ubushimwe n'umugwi utegura ubutanga, ahubwo kuba mvuze nashatse kwerekana ko bazoyatorera nko muri FinBank. Ubushimwe nateguye nije nabuteguye, si company ziza kuvuga ngo nzotanga ubushimwe, si nabandi babango nzotanga ubushimwe. Ubugwi n'umugwi utegura igiteramo canke competition ubushira ngaho bakabuhiganirwa, kuko twabuvuze avant bari babuza ati ndiko ndahiganirwa amafaranga ya naye. Ico ca 100,000 nta nico bari bazi, habwo nabo bararyohewe kujya munsi kuba Miss Populaire tumwongejemwo, kubera amavote yabaye ku ma Facebook, ku ma Instagram n'ahandi henshi. Urashobora kuri celebre cyane ariko utatanze projet neza, utanishe n'ibibazo neza. Donc ikiza cabayemwo nuko abaye deuxième dauphine ari we yongeye akabana Miss Popularity, ni ikintu ciza kuko nabo bararyohewe, ntaco bari biteze, ariko babona turacongejemwo. Nibareke kutarera induru kwabo abantu bacu badufashije, ayo mabanki yadufashije n'abandi benshi badufashije ngaha, sibo batanze ubushimwe. Ariko nimba ubona abantu bafata bakandika nka biriya bakerekana ayo makosa kubwiwawe, ugerageza kwanaliza hari kosa ryo bajyarabayemo, nimba ryarabayemo ubona ryo bajyabereye hakuru. Ubu ntitwovuga amakosa kuko katagenze neza katumye bijya biba, uvuga ati kwera hatwa natwe twarihenze ntitwa dukwiye kubikora guca. Ni hehe uvuga ati ahantu harabaye agakosa? ni kubera tutari bwatanga ama interview tubivuge neza ku muriri kungene bimeze, naho nta kosa twokwishinja rinini, nta kosa twoshinja FinBank. Ni ibintu canke BBC, ni ibintu byabaye, kandi ibintu byabaye turabiheba tukabandanya n'ibikurikira, tukaraba kungena abantu bariko bariyumvira nabi dushobora kubagarura mu murongo mwiza. Niyo mpamvu nje gutanga ama interview ngaha yo kubisigura, tukabashira mu murongo mwiza, kuko simpaka ngo bamenye kungene byari biteguwe, kuko uburyo batanze sinamaka babumenye, kiretse nuko bamwe bamaze kuvuga ubwo batanze, ariko uravye integuro n'ishigwa mu ngiro y'ibintu by'ukugene byabaye n'ubundi buryo butangwa usanga ari bukeya cyane. Ariko FinBank sajya amahera yatanze amahera ari hejuru yayo. BBC amahera yatanze yavuga ngo ko baratanze hagati y'ibihumbi 800 n'ibihumbi 100, nivyo barabesha cyane, barayibeshera. FinBank wanashaka ahubwo mbere bahezagirwe cyane n'ijuru bazoribone, kuko bari muri bake twegereye bakatwumva, bakumva ko boterera igikorwa, mu gihe bamwe baduteye akagere bakatwugarira ko imiryango, kandi bari abantu bashobora guterera nabo, mugabo bakaza gushaka guterera mu nyuma, twarabasabye mu ntango bakiyankira. Ivyo rero ivyo biza mu nyuma si ibintu vyiza na gato, ntibiryoshe, kuko iyo bashaka bari gufata kuba nka FinBank bakavuga ati twebwe nuko tumeze, ntitwanse kubafasha, ariko dufise uburyo ubu n'ubu, nimuze mu bwakira ubu nyene. Niko vyagenze. FinBank yavuze ati dufise uburyo ubu n'ubu, bivanye na periode turimwo, bivanye n'ingorane turimwo mu Burundi, dufise uburyo ubu, nimuze mu bwakire guca nyene, hama mwebwe mubushire muko mushaka, donc muko mushaka kubukoresha. Niko n'abandi bagenze, ariko mu hantu 24 na depoje aho naronse mwarahabonye.
habonetse nyene nkuko twagiye tubibona ndetse no ku masanamu ukimara kubona ivyanditswe wavyakiriye gute? narabaye cyane kuko kubona ikintu gituma abantu baryoherwa ko twe objectif ni gutuma abantu baryoherwa gusa kucubona abantu bariko barakritika kubwo buryo buke tuba twaronse kubera iki batabuzanye mu ntango ngo tubutange ko ndazi umujournaliste yitwa Yan Santana yabupubliye itariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu kuko yabimbajije hakiri kare aca arabupostinga n'umuntu akurikirwa cyane kubera iki batavuze ati Miss Kugasaka ni evenement nini reka tubafashe twongereze mu buryo kubera turabona ama sponsor yo ni make kuko abantu badufashije cyane ntibibaze ngo nayo ma companies no najya ama media yadufashije bwa bamenyekanisha ibintu uraraba no ku mabash n'ahandi hose ku mapano publicitaire n'ama media yadufashije cyane ama media nayo atanga icyo afise uburyo bwabonetsemwo ni buke cyane gusumba bwari bukenewe. Donc ikintu cyambabaje cyane ni ukuba twakoze igikorwa ciza abantu bakihutira kuvuga kimwe kibi cyo bacyarabonetsemwo bakibagiza ibyiza ijana byabaye ibyiza 99 byabayemo. Abarundi duhinduke tugerageze gushigikiranira kuko jewe ni Miss Kugasaka ya mbere nteguye muri ko murande kwaja guca simbona yuko nubundi ari nyuma ari mu migambi yo kwitegura ashobora kuza kwitegura kuko avuga ngo sishaka ama critique yo mu nyuma. Ntimubone rero umuntu yashize agahanga ngaha aba yatakaje umwanya wiwe intugu itaba yabize igikorwa cyafasha abantu bose bibujumbura kabadugana abantu bari mu ntara zitandukanye kabadugana abandi bari kore kwihana ama live ku ma social medias ukaca wumva ko murakritika ngo ubushimwe bwatanzwe ubwo ni bukeye mwege mwaterereye iki kugira ubushimwe bube bwinshi mwashize mwiki kugira ubushimwe bube bwinshi kugira igiteramo gise neza nkuko mwakibonye mwaterereye mwiki. Ndashimira abantu bariko barantera intege bavuga ati ibyo ntibiguca intege twebwe turazi ibyo twabonye kandi ababonye byiza nibo benshi gusuma bariko barakritika habwo nkeneye kumenya objectif yabo bariko barakritika ni yahe. Ariko abavuze bati birateye isoni reka turabe ko twabongereza udufaranga mwavyakiriye gute mwumvise ko bashaka gutanga nayo mafaranga na cyane bari muri diaspora ya Canada? Sinabikunze cyane ariko je kukungena amafaranga rero mutazokwakira biko ndabivuga sinabikunze cyane je kukungene meze sinkunda gasuzuguro kukungene meze sinkunda urukundo rwa mumpekure kuko iyo bishaka ubushimwe bwamenyekanye kera kubera iki batabivuze kera ati mu bushimwe buzotangwa turongeje ko amafaranga ya nani. Sinabikunze cyane kandi ubwo bushimwe buriko buraza mu nyuma. Iyo ushaka gutanga agashimwe ntubivuga publiquement kuko hari icyo ubugamije urinze bitangaza ahubwo gerageza uburyo bwose ubutange mu mpisho wegere uworganije wegera wa Miss wavuga ati twirengagije biriko biraba mu mpisho akira buno kano kantu je nako nterereye kubera tubona kumenga bwabaye bukeye ariko bigeme nabo bakavuga ati twege ubushimwe twaronse twari tubukwiye nibwo twavuganye mu ntango hose ivyo mburinze gupubliya muvuga ati ngo ni mudukonge ngo twongeze ko ubushimwe natwe ntitubikunze kandi nanje ndi pour nabo sinabikunze cyane. Muza kuyatora nta ruhusha dufise go kuyatora abakobwa barayaronse abo bashaka barayakwiye ikiza nuko babiryohererewe aho babishavuriye nibo bari gufata ama decision yabo ariko barafise ama contract kandi contract dukorera ko mu mwaka wose. Ariko ubona nimba biyumvire gutanga ry'amafaranga bo bagamije iki? Nta rukundo rurimo kuko nubanza gukritika ikintu hama ngo ugenda ngo uvuge amafaranga munaye ndare kuya amafaranga ya naye kubera iki iyi show canke evenement yari ifise publicité ku rwego rwo hejuru nemeze yuko hariyo n'amashow yo kuri Capitale tigeze igira. Iyi show yari ifise publicité y'amezi 4 ibintu byinshi barabimenye kandi publicité iri ku rwego rwo hejuru nta kintu abo nyene bariko bakrititse bigaruye bavuga ngo utanga ubushimwe kubera uri kuragaya bwa mbere kote ya organisation uri kuragaya igihugu uri kuragaya mu bigeme kuko niboza kuyatanga uri hanze kuko iyo uza kuba uri mu Burundi ndazi ntayo wari gutanga nawe uri kurakritika mu bandi kandi nawe waranabikoze no abigeme ntibiteguye kwakira ayo mafaranga natwe ayo mafaranga nayo twiteguye kwakira kuko twe turafise uko dukorera ko Imana yacu iri hejuru tuzoronka n'ayandi menshi asumba yo. Yes, ngira ngo
tunasozera hari n'akajambo ashobora gutekera cyane cyane abantu bari hanze bafashe iya mbere kuri social media bafata n'iya mbere bavuga bati dushaka gutanga amafaranga niyo message roba twebwe turipanze twebwe dukora ibintu ku neza ya bose wowe nawe uri kubikora ku neza yiwawe wenyine ugapibriya n'ibintu utazi udafise turi en contact turimo turavugana abakobwa muri en contact niko muravugana ariko ukacubona nk'abantu umuntu ivyo yifondeye byose apostinze ukacubikopia ukacubikubita kuri account yiwawe nta neza ubigamirije abandi ayo mafaranga nta neza ibigamirije abandi kuko ndazi nyuma y'ayo mafaranga ayo bariko baravuga ngo bazotanga inyuma yaho bovuga ibindi byinshi ico nababwira ni mutekana bari mu Burundi dukore namwe bari hiyo mukore nimwashaka muzo duterere avant événement mudashaka naho mubireke kuko tuba dufise ukuntu twifuza ko ibintu byacu bigenda abakobwa ntibaje baviza cyane amafaranga ntibaje baviza izo miliyoni mwifuza gutanga bo baje bashaka guserukira abandi slogan ya event yavuga mwigeme muserukizi kubaserukira rese makuba ufise amafaranga ushobora kubaserukira ufise ivyumviro byiza gusa message ku sponsors nuko bogerageza bakatwugururira twebwe abajone turafise byinshi byo gukora bishobora no guteza imbere izo ntuze ziwabo izo entreprise ziwabo babiri bamwe mu baduterereye turabashimira cyane abatadutereye nabo sinzi icyo bamwe ari mwifuza ariko umuntu wese hari igihe abafise n'igihe adafise ntitubanka gusa ubonye nk'ama companies ari mu Burundi ukaca usanga nka evenement nini nkijya y'intara ikiya sponsorizo n'imigwi cyangwa n'abantu batarenga 5 cyangwa 6 nibara kandi si bijya byonyene abaririmbyi ni mu bashenga amafaranga kuko bavuze indirimbo yiwawe baririmbye indirimbo bagashiramo nk'izina ry'iwawe cyangwa bagakorera publicité wewe indirimbo zabo deja ku ma YouTube kubera ko idakoresha ama réseaux sociaux kubera YouTube iraba abantu bose ntiraba mu Burundi gusa iraba bo hanze ikibazo aba sponsor bafise cyangwa ama entreprise afise arashobora kubona afise clientele nini bakiyibagiza yuko umuriro iyo watse ntuca wigira ahubwo uguma hafi ukuguma wenyegeza inkwi ukaguma hafi mu wenyegeza inkwi kuko publicité ni ikintu ciza cyane gituma ikintu cyawe kimenyekana ikintu kimwe nosaba aba sponsor cyanyuma ntiturabire cyane kuvyo mu Burundi ahubwo twige kuvyo hanze kuko abo hanze urashobora gusanga nk'amahiganwa menshi yitirirwa ikinyobwa mu Burundi dufise amahiganwa makeya yitirirwa ikinyobwa yitirirwa uruganda ni ibintu bibabaje cyane rero message kuri leta nije hamwe nabo ba sponsor ibabwira ati bajya ba jeune nabi wanyu nkuko dufise leta mvyeyi nidushiremo inguvu twebwe rega harige batubona yuko nkaho umenga turaba abavayo turategura ibintu by'ibirori no aho hantu n'ahantu bazoza kononera baboregwere bamwe n'imogi ariko abaje itariki imwe barabonye nyinshi mu byo bari bibaza hariho n'abavyeyi bibaza yuko abana baba bagiye mu buhumbu ariko barabonye kumwe tuba turiko tumeze twiryoherewe twibagira n'amasaha yo gutaha kuko niwoguma ngaho hantu ibintu bibisha no leta rero nibijemwo ishireho royal sponsoring bavuga ati muterere igikorwa ku nguvu kuko barafise icyo gutanga uko bigenda kose barafise icyo gutanga rero ama entreprise ntidukeneye yuko baguma ngaho twege dukonsoma ivyabo tugiye nko mu bare tumwifana yiwabo tugiye hande dukoresha ibikoresho by'iwabo ariko bo badashobora kwiyumvira ati mbega duterere iki kugira ngo gwaruka bw'u Burundi rutere imbere dutere iki kugira ngo u Burundi butere imbere no byo si vyiza yes ati si vyiza habe na gato panda mbona no gushimira ariko ndanaguhana pole kuko ntiworoheye mwino misi urandikwa cyane ariko wabaye ni mustar reka igihe cyose ibintu byose igihe cyose ibyo bintu biza ikitagukijije kiragukomeza nigiye byinshi mw'ibi bintu kandi nta muntu numwe afise kunci intege kuko intege nahawe n'Imana wewe buri umuntu nyabakishura kunci intege ntibibaho ndababwiye yuko inyuma yibi hagiye gukorwa ibindi bintu byinshi ibi byari bikwiye gusanctionwa positivement pas négativement yes haka message abakunzi ba Bukimon TV abakunzi ba Bukimon TV niyo TV online ya mbere utangiye ko umuco ku bintu byabaye mukomeze muyikurikirana ifise byinshi byo kubaha
igareka naha novugira no kuba abantu ba sponsor ni kuri badakoresha ama réseaux sociaux baje ngaha tukabagira publicité mukabagira publicité tukabavugamwo cyangwa akaba hari akaline musego magacamwe ati kanaka mwe ntimuzi sponsor cyarico ntimuzi publicity cyarico nimubafashe iyi TV igera kure iraba diaspora iraba mu Burundi iraba n'abandi benshi bo hanze kuri mudashaka kugira publicité rero nimubegere babafashe publicité Bukimo ni ntishika kure ibafashe publicité asante sana Panda mwavyumvise ishika mbali gumana natwe tubafitiye byinshi byo gukora kamfata kanya nanje ndabashimire Jenny Biri yini Bukimo TV inkuru shure turacabandanya dukora byinshi birahari ukeneye rero kugira ico tubaje canke ukeneye ico twogufasha uraturondera kuri ino nimero tuzobigukorera ciao mwakoze gukurikirana ikiganiro inkuru shure gica ku muhora wa YouTube wa Bukimo TV twandikire kuri izi nimero nimba wifuza gushikiriza intaye yawe canke kwamamaza ibikorwa vyawe gumana natwe kuri Bukimo TV.